mbega ku bantu bakijijwe kwahukana biremewe? Ijambo ry'Imana aho ritwereka hose nta na hamwe ritwereka Imana ifisemwo uruhara canke icifuzo cyuko abana b'abantu botandukana umugabo n'umugore. Aho dusoma hose hatubwira ngo ici Imana yafatanije ntagire ikintu na kimwe ntagire n'umuntu agitandukanye. Ijambo ry'Imana ni henshi ribitubwira yuko bitarekuwe ko umugabo avana n'umugore. Mu majambo make urugo rwabwiza kuba abantu batatu, rwabwiza kuba Imana, ukaba umugore, ukaba umugabo. Hagiye mu kindi kintu hakajamwo umuntu, hakajamwo ikintu na kimwe gitumye uja kubaka, menya yuko nta kindi kiza gukurikira, urihenze. Kurongogwa cyangwa kurongora mutavuga rumwe muri Kristo ni automatiquement deux langages. Rero mufise deux langages, Kristo ntashobora kububakira urugo kubera vous êtes pas les trois qui parlent le même langage. Iyo ni cause ya mbere. Cause ya kabiri ni ukwibaza ko mwese muvuga Kristo umwe ariko mugasanga naho muvuga Kristo atari Kristo umwe. Hariho abakijijwe mu kanwa n'abakijijwe ku mubiri ariko badakijijwe mu mutima. Shalom kuri mwe mwese muko muradukurikirana, twizera ko mumerewe neza muri mpore ngahi iwanyu mu mihana. Ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose. Kuri uno munsi muko musanzwe mumenyereye turatumira abakozi b'Imana batandukanye. Turi kumwe na KAJEBERI Fredda ni Pasteur, turi kumwe kandi na Pasteur HAJAYANDI, nibo turi kumwe. Ariko imbere yuko twishira mu biganza vy'Imana canke dusengera umwanya tugiye kwinjiramwo, ndabaramukije Pasteur. Aramutse neza Marvin. Mumeze neza? Turashima Imana cyane. Yego. Si incuro ya mbere dukoranye, ni incuro nyinshi dukorana. Ndabashimiye ko mwandanya kwakira ubutumire bwacu. Akoze cyane ku butumire muduhaye. Pasteur KAJEBERI Fredda, ni rya mbere dukoranye, ikaze cyane muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Kubera ko ari nawe uri umushitsi, turasaba ucudushira muno mwanya turagize Imana. Murakoze. Senge. Seigneur Jésus, tuje imbere yawe tugushimira, tukubwira ko uri umwami, uri Imana iri hejuru, uri Imana iganje. Turagushimira uyu mwanya tuzanye imbere yawe mwami, abari utuvugisha, nutondo gloire papa, uzuganze muri iki kiganiro, utuvugisha amagambo yawe, utuvugisha ubukuru bwawe, utwereka ubwiza bwawe. Ikiganiro ari cyo kubaka imitima y'abantu, tubigushimiye tukubwira urakoze mwami. Au nom de Jésus je suis prié, amen. Tugiye kuganira kuri divorce. Mbere yuko nja ku kabazo kanje Pasteur Arthur, mu majambo make avunaguye, divorce mwumva mwiki? Urakoze kuri ico kibazo. Divorce ngira ngo ni jambo cy'igifaransa, mu Kirundi ari ryo twita kwahukana. Ego, hanyuma ngira ngo twatanguye dushimana kandi ngira ngo turabivuga nk'abana b'Imana. Naco gituma no mu ijambo ry'Imana iryo jambo ariryo bakoresha kwahukana. Rero hahukana umugabo n'umugore. Kuvuga ko hahukana abo Imana yahuje, umugabo n'umugore basezeranye, hanyuma bakaronka n'umugisha w'Imana, ariyo Mana ibubakira urugo. Rero mu majambo make kwahukana nuko hagera igihe umugabo n'umugore bakumva ko badashoboye kubana, bakavana, umwe akagenda uwundi akaja iwe, canke umwe agasigara canke undi akagenda. Nico bita kwahukana. Ego. Pasteur Fredda, sinzi ko namwe hari ikindi gicapo nkuba mufise kuri divorce. Yego, nkuko Pasteur Arthur yabivuze, divorce representa ko kwahukana ku mugabo n'umugore. Ariko image mbona cyane ya divorce kuri jewe ni image ya échec. Échec, ça veut dire quoi? Ni ikintu abantu barabateganyije kugira bubake, divorce ikaba gusambura. Kandi ikintu cyose kiri échec ntigishobora kuba ari cy'Imana, kubera Imana ntiri échec, Imana ni réussite. Rero iyo hageze kuri divorce, ça veut dire kiba citandukanye n'Imana. Ni ikintu kibabaje cyane.
Okay, aho nyene numva tuja tutugira ngaho nyene turabona rimwe na rimwe abakizwa abantu tubona mu isengero wumva ngo yaratandukanye n'umugabo canke yaratandukanye n'umugore mbega ku bantu bakijijwe uko kwahukana biremewe. Murakoze cyane. Kwahukana nkuko nababwiye ni échec. Nubabaza est-ce que échec iremewe? Échec ntiyemewe. Ntiyemewe kubera mu kwahukana ni ugusambura ivyo biyemeje imbere y'Imana. Abantu bagiye kubaka bararahira bakemeza ati tugiye kubana karamata, tugiye kubana burundu. Rero iyo wemeje ikintu imbere y'Imana ukakirahira hamuka ukisubirako kubera ibintu impamvu zitandukanye burya ntivyemewe. Ariko muri Bibiliya hariho amaverse atwereka les exceptions. Hari amaverse atwereka ama exception nka verse ivuga ati biremerewe ko umugabo arrepudie sa femme sur infidélité. Kwirukana mu gihe ya infidélité, sinzi ko amufasha asambana, aho biremerewe kumwirukana. Donc nimba Bibiliya itweretse ko hariho des cases, ni exemple Bibiliya itweretse ko bishobora gushika, hakaba des exemples iduha kugira iduhe raison de divorce. Ariko divorce nko nababwiye ni ikintu cankwa n'Imana. Imana iracanka gose. Ahubwo twovuga tuti twogira iki, umwana w'umuntu yokora iki kugira ntashike kuri iyo échec. Naho hariho case ziri accepté par la Bible, par la parole. Tukiraho nyene Pasteur Arthur, ndabonye muce muzengurura igitabo Bibiliya, mubona vyemewe biremewe ku bantu bakijijwe, ku bantu ba Kristo biremewe ko bahukana? Nibaza ko ukubana icyo twita urugo ni ikintu kitatanguzwa n'abana b'abantu, kitatangujwe n'abana b'abantu. Ni ikintu twese tuzi ko gifise origine, intango, itanguriro. Ni ikintu ciza kandi catangujwe n'Imana iyo nyene. Ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana aho ritwereka hose, nta na hamwe ritwereka Imana ifisemwo uruhara canke icifuzo c'uko abana b'abantu botandukana, umugabo n'umugore. Aho dusoma hose hatubwira ngo ico Imana yafatanije ntihagire umuntu, ntihagire n'ikintu na kimwe. Ivyo bintu ko ari bibi, ntihagire ikintu na kimwe, ntihagire n'umuntu agitandukanye, ntihagire n'umuntu atandukanye abo bantu babiri. Kuvuga ko mu majambo make ico kibazo umbajije ntivyemewe ku bana b'Imana, kubizera Imana, kubayobowe n'Imana. Ni ukuvuga ko abayobowe n'Imana barongorwa n'Imana nyene, bakora ivy'Imana yifuza. Ni ukuvuga ko twebwe twizera Imana muri Yesu Kristo, tukizera Kristo ico yakoze. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo ni wagororotse, kandi abamwizeye bose tubwiza gukora ibikorwa bigororotse. Ni ukuvuga ko ni wagororotse iyo tumufise muri twebwe, akora ibikorwa bigororotse muri twebwe. Ni ukuvuga ko bamwe rero bamaze kwizera Kristo, abamaze kwizera Kristo nabo barekuriwe, barajamwo muri wa mugwi w'abagira gute, babashobora kubana kandi mukabana mwese mwarizeye. Ni ukuvuga ko rero iyo Imana yashizeho ikintu tukagica iruhande rikiba ciza, kiba ciza, nibaza ko kwahukana ntibibereye. Hari igihe umuntu avuga ngo kuri Fredda niho ngo mace ntumbera, hari igihe umugabo ashobora kuvuga canke umugore akavuga ati ndasenga ariko burya Pastor nasanze narihenze umuntu jewe tubana nasanze narihenze. Muri ico gihe muca mumufasha gute? Okay. Kwihenda ni faiblesse humaine.
kwihenda deja aba yemewe ko bavuga abayobowe n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Kwihenda ça veut dire yagiye mu bintu atabajije Imana, atagiye uko Imana ibishaka. Donc nukwisubirako. Ukwisubirako rero biragoye nkuko yabivuze, birabujijwe gutandukana ic'Imana yafatanije. Il faut kuraba quelles sont les raisons avuga ati yarihenze gute. Est-ce que yihenze asanga ko yamugejeje mu rugo agasanga ntakimukunda, canke yihenze yibaza ko yafashe ari kumwe n'umuntu yibaza ko ari umukozi w'Imana, ageze mu muhira agasanga ni igisigo, umuntu amukubita akamumerera nabi. Yihenze umuntu ni cas sur cas. Uyo muntu rero avuze ngo yihenze, urayicara ukumviriza igituma, kubera naho ari abana b'Imana il faut pas non plus ko baba muri danger. Yihenze gute? Ahasigaye rero nukubumviriza babiri, nta kumviriza igice kimwe. Umuntu abicaka akabumviriza, kandi hariho amakesi menshi ashobora guhinduka akaba meza, akaba n'intahe, ariko biciye mu masengesho nukumviriza ico mpwemu yera abikora. Kwihenda rero biri très vaste. Kwihenda dans quel cas? Sinzi ko Pasteur Pastor mwoca mugerageza niba bishika ico kintu mukacumva, aho umuntu avuga ati nasanze narihenze burya mubona ari gutwara ntiyarujya, akanashira kukumbura ati nari naranabirose rimwe canke kabiri mugabo mfa kubandanya. Ego urabona Marvin, reka tuvuge nk'ivyo tumaze imisi tubona kenshi kandi duhura navyo, kandi vyuzuye mashengero, vyuzuye mu bitwa n'abana b'Imana. Umuntu ashaka kuza bakaza umuhungu n'umukobwa bakakubwira ngo jewe Pasteur urabona uyu ni Imana yamunyeretse, kandi ndazi ko ari we, n'undi akavyemeza ngo nivyo. Hanyuma birashika kenshi nkuko umuntu ndamwa akarorero, reka ndabivuge mu buryo busanzwe. Hari ibintu Imana dushiramo ituremye, Imana yashaka gushiramo ugushaka, ariko hari gihe Imana yagusemo gushaka kandi ukabona ko ari ugushaka kw'Imana, ugasanga wowe waciye ukora atari Imana ikoze muri wowe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo yinyera vuze ati nije ndabashaka gushaka, ariko n'ugukora mu ndekere nkore, mugabo bijanye n'iki n'ubugombe bwanje, ako niko gakenewe gusa. Hari gihe urumva Imana iraturema iduherema n'ibihimba bitatu nk'abantu bose: impwemu y'umuntu, umubiri, inyama n'amaraso n'ubugingo. Amen. Nukuvuga ngo twebwe mu mubiri yacu turashaka ko dufisemo nico twita bijanye na kamere k'umubiri. Hama hari ivyo tubona hanze tukavyapressya, tukumva turabishima. Umuntu ashobora kubona umuntu, reka tubishire mu buryo busanzwe. Urashobora kubona umuntu uko ubishaka wewe, udafise ikibazo gikomeye muri wewe c'ingwara, ukavuga uti jewe nk'uyu mukobwa asa gutya, ameze gutya, uyu bari muri kategori ya gutya, bameze gutya, barebare b'inzobe canke bagufi canke bavyibutse canke bafise ibisusu canke bafise iki, ukavuga ati jewe uyu niwe ngira gute, ndabona ko ari bo nkunda. Urashobora kuva ngaha rero ukabubonye umuntu nk'uyu, ukasanga kenshi wanasenze n'Imana, Mana uwo mpa tugakundana n'uyu mukobwa cyangwa mpa tugakundana n'uyu muhungu, kuko nawe muri wewe ubona ko wapressya abantu bameze gutyo, ubona ko ari byiza. Ariko ushitse nko muri ville ukaca ubona nk'undi afise qualité physique canke hanze bya bindi biri prifignore nka gusumba wa wundi wabonye hariya plus que wa wundi wabona ubwa, ukaca wibagira ko warasenze wabye n'Imana. Kandi kenshi Imana yanakureka wanashima ugasanga mwana amenyanye, ariko plus ugenda uramubona gutya, ugenda urabona utuntu tumwe no ku mubiri usanga agenda kuva mu cyo twita ngo l'amour sentimental. Uvuga ko l'amour sentimental ihera vuba. Amour sentimental ntiwibuka imanuka gutya, washika hari ugasubira ugahindura, washika hariya wabona undi ugasubira ukavuga ati Imana ndagusavye n'uyu, ukibagira n'isengesho wari wasenze hariya. Nukuvuga ngo umuntu ashaka kwihenda, ukihenda kubera uyobowe n'umubiri n'ivyo ushaka wonyene n'ibigumbagumba vyawe.
ariko hari igihe naho umuntu asanga yayobowe n'Imana by'ukuri hama na wa wundi ugasanga niwe n'uyu wawe mugabo mushitse mu Mana umwe muri mwebwe akabivamo amaze kubivamo ni ukuvuga ko ntimwe mucumva kumwe ntimwe munakibona kumwe muri ico gihe wa muntu yaza akakubwira ati pasteur burya jewe by'ukuri uyu muntu nari numva ari iki ari umuntu wanje kandi Imana yabinyeretse mugabo mu nyuma akaza akakubwira ngo uyu muntu je nibaza ko ari daimoni nibaza ko ari satani yambaye uyu mubiri kugira ngo aze kumbuza ahubwo kuguma hehe mu Mana ankure no mu Mana ukavuga ngo narihenze nkoresha ijambo wavuze ko benshi bararikoresha nkuko bivuze avuga ngo jewe uyu muntu ngorese uyu wanje narihenze cyangwa umugore akaza ati uyu mugabo si gwanje n'ikoko narihenze nukuvuga ko muri ico gihe wa munsi aza kukubwira ngo by'ukuri ndabizi neza ko ari Imana yamunyeretse ko ari uyu ndazi ko ari Imana yamumpaye kandi bose bakavyemeza ari babiri ariko umunsi umwe ugasanga umwe ariko aravuga canke bose bakavuga ngo uyu subu ngo naragize gute narihenze ikibazo kiba kirehe ikibazo umva ko baje bavuga ngo ni Imana yamumweretse kandi bakavyemeza ko ari Imana mugahagera igihe kimwe bakavuga ngo sivyo ntumva ko ga Marvin hajya turiko turatangura ibintu vya fiançailles canke mu mwanya ugutangura kugira ngo tuje kubana ariho hantu cyane umuntu yihendera rijya jambo abantu bavuga bamaze kubana ngo narihenze kubera umwe petete atumvise kumwe n'uwundi hanyuma hakacaza ikibazo umwe akavuga ngo narihenze ntumva ko iryo jambo rivugwa mu gihe atari cyo ahubwo twari tukwiye kuraba tugitangura iyo abavyo bavyiza imbere yuko twiyangaje tukambara izi mpeta tukaja no kurahira iyaba iryo jambo byakunda tukarivuga muri uwo mwanya imbere yuko tubikora nukuvuga ko kwihenda urya muntu yihenze afise ikibazo kandi gikomeye ikibazo si Imana kuko nibaza ko tuvuga nk'abana b'Imana ikibazo si Imana ikibazo n'urya muntu none kandi ikibazo aho gihagaze cyane kubera iki aje kubivuga ari muri mariage none wo kwihendera heka pasteur hihendo winjiye hihenda winjiye wamaze kwinjira kubera iki none utobona yuko wihenze utarinjira ko uri umwana w'Imana wavuze kuyibagwa na mpwemu yera none mpwemu yera arayovya mpwemu yera arayovya ikibazo kiba cabaye ubundi nicahe umuntu uca tumufasha gute bigenda gute aha uwo muntu nukuvuga ko ikibazo kiba kihari kiye kibazo yageze kuri mariage cyane ku mugabo cyane ku mugore nukuvuga ko no kubindi kirashoboka kuko ikibazo avuze mpwemu yera avuze Imana muri we imuyobora mu by'ubuzima bwiwe bwa misi yose kuko Imana yaturemye mu buzima bwacu bwa misi yose bw'umwana w'umuntu irafise uko ivuga umuntu yabwirizwa kwitwara kandi witwaye uko nyene nta nari muhusha kuko ivuye ku Mana byose nta mubabaro bikurikiza nta nari none ni Fredda nizahe ngorane nibihe bintu bikunda gutuma uko kwahukana kubaho kwahukana ikintu cya mbere abantu benshi bitwaza ngo ni kutumvikana gutumvikana ariko nk'uko Pasteur yabivuze nimba turi abana b'Imana tuyobowe na mpwemu yera na mwuka wera twagomba kuba tuvuga rumwe kwa tuyobowe n'umwuka umwe twese tuyobowe na Kristo aba muri twebwe rero Kristo aba ari muri jewe na Kristo aba muri partenaire ntibashobora kuba deux personnes différentes n'umwuka umwe rero iyo watuvuga ati ngo tugiye gutandukana kwa tutumvikana on ne sommes pas des enfants de Dieu kubera nimba tuvuga rumwe tuvuga Yesu umwe tuvuga umwuka umwe twogomba kuvuga ururimi rumwe tukiyumvira bimwe aho tubonye ko bitweshafye dutangure kwiyumvira ivy'umubiri c'est vrai hari umubiri uturusha ugasanga ushaka kudomina twategerezwa wa mwuka wera wamuduhishura wategerezwa kutubwira aho uri kuriye karta ahubwo tukibuka ko nujya muntu nawe
esheke yanje ari yiwe tukaja hamwe tugahamagara ya mwuka wera tugahamagara wa Yesu ati ngo dutabare udusubizemwo vya vyimviro vyawe no kwihangana kwawe gusenga kuvamwe inyishu niyo réponse ayindi divorce nayo nuko nyene kutamenya umuntu mbere hari ukuntu naho hariho problème de société aussi problème de société handi bavuga ati watevye kurongora watevye kurongorwa washaje urindiriye iki harageze wabonye ko mutoyi wawagiye wowe usigaye iyo ni pression société iri créer aujourd'hui nibarindire ko umuntu aba ready inside spiritually donc umuntu hagera ko Imana imubwira ati cagihe cawe kirageze naguteguye kandi naguteguriye n'uwawe ugafata wa mwanya wo gusenga donc iyo pression ituma n'uyo mwanya wo gusenga utariho kubera hama abo bavyeyi nabo bavukanye nabo babanyi bashize ko pression abo bandari mu buzima bwabo ariko ntibabazi ko bataye abantu babiri mu kibazo kandi igihe bazoza kubatabaza baca bavuga ngo raba babana ni nabo bazobatunga urutoki kandi bakabajisha rero aujourd'hui rero il faut que la pression de la société ihagarara bakareka abantu bakagendera muri rythme Imana bashakamo bakabanza bakarondera iyo Mana kandi Imana ntifise timing Imana irashobora kukurindiza imyaka 5 nkuko ishobora kurindiza amezi 2 umuntu akumva uko Imana imushaka ikabanza ikamutegura rero naho rero hari problème nkuru muri iyo problem irahari kandi urumva umuntu iyo umaze kubona ugiye ahantu kubitwa amakofi none ca tugumayo ga pastor ari ijambo ry'Imana mu dusomera ritubuza gusohoka canke uyu kubitwa urasohoka mugabo ntusinyura mugabo turavayo bigenza gute urasinyura canke uravayo mbega iyo uvuyo yitwa divorce yitwa kwahukana ego cyane iyo umuntu gore avanye n'umugabo byitwa kwahukana rero naho badasinyura kenshi twebwe kugira ngo duhezagire abantu umuhezagiro niki ndashaka ngo tumve neza twebwe nk'amashengero nk'abana b'Imana nagenda bwiye ngo bajya abantu baza ngaha bavuga ngo tuje kondera umuhezagiro w'Imana uwo muhezagiro twaze tumenye wari umuhezagiro twe duha abantu nuko babaje kurondera urugo rwabo baruheba kuko bavuye mu ikomine basinye bavuye mu ikomine aba ari umugabo n'umugore etat civil aba ari umugabo n'umugore iyo baje ngaha rero nuko bo baramenye Kristo nkuko pastor yaje kwivuga baramenye Kristo bakavuga ati rero n'uru rugo kubera twebwe twamenye Imana kandi tuzi ko Imana ari yatanguje urugo kandi tukaba tuzi ko Imana ari yizi kubaka urugo Zaburi 127 umurongo wa mbere iyo atari Imana yubatse umwubatsi agira gute yubakira ubusa iyo atari Imana iteramiye isagara n'urugo abariko bateramiye iki ubusa nukuvuga ko barya rero kubera basobanukiwe ko ari Imana bo kubera mwamenye Imana bavuga ati rero uru rugo twebwe rwacu tuvuye muri komine haye twasinye twe twahejeje mugaro urugo turashaka tuvuge ko atari urugo rwacu murazi imico yacu hagiye abantu babwira ngo genda ngo mwubake nabonye bavuga ngo tugiye kugira gute ngo kubaka ngo urugo rwacu ngo turiko turubaka nukuvuga ko kubana b'Imana rero twe turengera ico tukavuga ngo twebwe urugo ntabwo twoshobora kugira gute kubaka reka kubera Imana ari rero rutanguje tuyirekere abarigira gute igubake hajya nico babaje kondera ngaha mu ishengero nukubibutsa tukababwira tuti yamara muri ko muje guhitamwo Imana ngo bari yubakira urugo mwebwe mu disparese urugo rwanyu ntimugubake mu ruhebera Imana abariyo igira gute igubaka turavyemeye nukubibutsa nabo nyene tubibutsa n'abandi bantu bose nukuvuga ko muri jamanya babaje guhitamo umugisha uwo mugisha barondera mu ishengero niki nukuvuga ngo tugize shwa twebwe yuko duhise mu Imana akabariza kutwubakira iki urugo rero uzara abantu bagira divorce yabatandukanye bagenda gusinyura mu ikomine urabona baza gusinyura kwa pasteur nta na rimwe ndabibona nukuvuga ko bagenda hariya nukuvuga ko muri mu ikomine biriya barasinyura bivyo mu ikomine nivyo mwisi ajya atangwa kuri Musa barasinyura mugabo mu Mana nta gusinyura mbega aho nyene mu Mana hariho umurongo
ubitubuza cyane urumva aho hogira umuntu aza akavuga ati pastor jewe nkuko naciye ngaho imbere yanyu ngo mudusengere n'ubu ni musenge uwo iyo ndahiro nagize ituveko mwo musomera hehe mwo mubariri ni henshi ni harya twa twanavuze ubwa mbere muri Matayo 19 reka kugira ngo ntitusome vyinshi naho ugomba gusoma guhera ku 19 ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6 haravuga gute abafarizayo baza kuri we bamugeza baramubaza bati mbega biremegwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cose nawe arabishura ati ntaho murasoma yuko uhereye imbere na mbere rurema yabaremye bari uburyo bubiri ikavuga iti nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe nukwico Imana yamatanije umuntu ntazakimatanure Marvin ufisengere batamwobaza bumvise abari bombe mu bari bande abafarizayo baje bagira iki bariko bashaka iki bariko bashaka kumenya soma neza wumvirize baza kuri we bamugeza uraza umuntu akugeza nuko basanzwe bazi ukuri abasanzwe bazi ukuri areka arakugeza gusa kandi bo bari basanzwe bazi ivyo bakora bashaka barabe ko na Yesu yaza kubashigikira muri ya mafuti mugabo ukuri bari bakuzi kugira barabe ko ari uw'Imana by'ukuri aho hantu arababwiye ngo bo bavuze ngo hari ikintu na kimwe ntuvise ko ariko bavuze ikintu na kimwe ngo hari ikintu nagize gute ngo na kimwe cyo tuma ngo umugabo agira gute ngo yirukana bo bakoresheje ikintu hama Yesu agiheza yavuze ngo ku murongo wa 6 bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe nukwica Imana yamatanije umuntu ntazakimatanure ariko wumvise ikibazo bamubajije ngo mbega hari ikintu na kimwe bo babaje bafatiye ku bintu mugabo wewe agize gute mu kubishura avuze ngo ntagire n'umuntu numwe yotuma umugore avana n'umugabo cyangwa umugabo akavana n'umugore nukuvuga iki nukuvuga ko kibazo umbajije iri jambo ririkwije naho ugomba gasoma Matayo igice ca 5 uhera ku murongo wa 31 gushika ku 32 bavuga ibintu nk'ibyo ijambo ry'Imana ni henshi ribitubwira yuko bitarekuwe ko umugabo avana n'umugore nukuvuga ko hirya ngarutse kuri bya bindi ukibazo warubajije Pasteur yari yishuye kandi kugira ngo mvuge nti nivyo ivyo yari yishuye inyishu niyo yari yishuye kugira ngo nabantu bumve ko ivyo yishuye atari byo yikuriye mu mutwe ahubwo ari ijambo ry'Imana nukuvuga ngo nkuko benshi bashobora kubaka hagiye bubaka kubera imyaka abavyeyi bakavuga ngo harageze guterere kiye giherero mwumva yuko mu majambo make urugo rwabwiza kuba abantu batatu rwabwiza kuba Imana ukaba umugore ukaba umugabo rwabwiza kuba Imana umugabo umugore hagiye mu kindi kintu hakajamwo umuntu hakajamwo ikintu na kimwe gitumye uja kubaka menya yuko nta kindi kiza gukurikira urihenze iyo ni muri origine zimwe wari umubajije Pasteur ituma abantu benshi bagira ama divorce sibo bubatse sinimana swate nibo bubatse canke nabantu batumye bubaka canke nibintu kuko n'abantu avuga ati reka nibane ryo muntu kwera afise uburyo sinzosonza aho nabereye mu bukene niki jewe bana yashbishikamwe burya rero Imana yo ifitiye principe zayo ifitiye ibintu byayo yashize ngaho ubuzima bwayo ubushize ruhande irakureka hanyuma hari ikintu wavuze ngo umuntu wari kararya amakofe cyangwa ngo agira iki ntibama bayariye reka ndakwereka ikintu kimwe naragumeyo ga Pasteur urabona hari ikintu kimwe abarezwe igufa nyene hari ikintu kimwe linda ndakubwira hari ikintu twita ngo la volonté parfaite y'Imana cyangwa la volonté permissive Imana yadukunda n'umuvyeyi kandi umugabo cyangwa umugore yavuga ngo ni cadeau du ciel cadeau ive ku Mana kenshi umva twe turarondera umugabo akarondera cyangwa umugore akarondera kubera za mpamvu nyinshi tutonavuga ngaha ni nyinshi cyane ariko
iyo kado uyirondeye ntibikibaye kado, kuko iyo tuvuze kado harimo quelque chose de surprise, haba harimo ikintu. Kandi ikintu naco tugiriye confiance Imana n'umuvyeyi wacu irazi ivyo dukeneye mu mwanya uwo, ngo nubwo tutoyisaba n'umuvyeyi aratuzi, ngo azi ivyo dukeneye tutanabisaba kandi arabizi. Ni ukuvuga ko rero iyo habaye ikibazo, reka nsongore gatoya nshike aho hantu warubajije. Bona abanyisirayeli umunsi umwe kama vyama vyatubayeko muri volonté permissive, icyo twita volonté permissive. Ni ukuvuga ngo wowe kubera Imana n'umuvyeyi wawe hari igihe wihata ibintu itari yarabipanze ko ariko bizogenda, mugabo ukayihata ukavuga uti Imana nanje kugira bibere gutya na gutya be nk'abandi, ikakuraba mugabo kugira kure ko umuvyeyi ko ari umuvyeyi wawe kandi kumva ikakureka ca kintu kikaba. Kumwe ko abanyisirayeli yari yavuze ngo muri abana banje, muri ubwoko bwanje, ntagire undi mwami, ni jewe umwami wanyu. Niyo sezerano yaragize nabo biva no muri Egiputa. Hama baragera igihe bamaze gushika ahantu biryoherewe baguwe neza, baca batankura oturu yabo babona abandi bantu abandi moko yose afise iki abami. Baca bavuga ati Imana natwe turagusavye uduhe umwami w'umwana w'umuntu. Abatari kuvurema nk'umwana sa twe twumvikanye ko mwe muri agenda umwami wanyu ubu murankubise kudeta kweri. Ebana barakora ivyo bashoboye vyose, Imana irabireka. Umwami wa mbere yaje umunyisirayeli muramuzi, mugabo ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva uwo mwami yimye habaye iki intambara. Niho batanguye kuva muri protection y'Imana, niho batanguye kuva, kuko ubundi Imana yarabaproteje bakiri no mu bugarago baza gutya. Igihe cyose baba abagome bigomeka ku Mana bagira gute baba abarobere ku Mana, haraza abantu bakubita misi yose. Nukuvuga iki mu rugo ati mu rugo naho bica bigenda gute? Ni ivyo urumva, iyo ni volonté permissive Imana yaretse. Iyo uri muri volonté parfaite rero, volonté parfaite haba harimo protection y'Imana, kuko nta kintu na kimwe ugiye mu kintu Imana yari yaratekereje. Kuri ijambo ry'Imana yavuga yari yapanze kubwiwe. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nta kintu nakiva kuva ku Mana, nta n'umugisha n'umwe uva ku Mana, ngo Imana ikurikiza iki wabaro wapi nta ubaho nta n'umwe. Ni ukuvuga ko rero mu rugo rero naho urashobora kwihenda kugira ngo ibya bintu bizoshoboke. Rero kugira ngo bya bintu bizoshoboke, nimba naho ubonye ko wihenze, muntu w'Imana, kubera wamaze kugira rya sezerano, kalmeto fata umwanya wo gusenga utekane. Ko na Paulo yarabivuze hariya, arabivuga ngo mviza naho umugore wawe mutamwumva kumwe, kuko hajya wabivuze uvuga ngo ariko aravuga, yabivuze neza na Pasteur aravuga ngo ku bintu bituma abantu batumva kumwe. Ubu tuko turavuga ku bantu b'Imana, nitwo turavuga ku bantu bari hanze. Kandi munkundire kuko biratandukanye cyane, biratandukanye gose. Kuba taramenya Imana naramaze kumenya Imana, uko twebwe twamaze kumenya Imana dufise Kristo muri twebwe, tuyobogwa na Kristo, tuyobogwa na mpemu yera, ari we Kristo, ari ijambo ry'Imana ritumurikira. Dufise ubundi buzima butugenga no mu ngo zacu. Nukuvuga ngo mu Bagalati igice cya 3:27 gushaka 29 navuga ngo mwebwe ababatirijwe kuba hehe muri Kristo, mwambaye Kristo. Hacavuga ngo nta mugabo nta mugore abwirizwa kubaho. Nukuvuga ngo ni Kristo yabwirizwa kugaragara muri mwebwe. Nta na druwa mwari mufise kutumvikana birashika. Unyumve neza, kutumvikana birashika ku kintu, kuko tuba duhuye dukuze, sivyo? Umwe afise ndero yiwe undi afise yarero nuko umuntu yumva ibintu. Mugabo kuba twagiye muri Kristo, nta mugabo abwirizwa kubaho, nta n'umugore abwirizwa kubaho. Nta kuvuga ngo je ngo numva gutya kuranda umugabo, ngo nanje numva gutya ngo umugore. Ahubwo mwese mwabwirizwa kugira iciyumviro nkuko Pasteur yarivuze cande ca Kristo. Mwese bishitse ntimwumvikana, ni vyiza. Aho tuko turaja mu mpanuro ndavyumva. Kutumvikana bibaho. Shatse kubwira mwe vyo gukubitana ko ntiho biva rega. Kutumvikana bibaho, ariko gushwana ni kindi kintu. Kuko gushwana biza iyo abantu batumvikanye, iyo bashitse ahantu bikanka ko bagira gute bumvikana. Jewe ndashaka gusanga na madamu wanje ikintu tutacumvikanye ko, mugabo ko twibutse ko muri Kristo nta mugabo nta mugore abaho. Cana mubwira nti madamu, Kristo abivugaho gute bitumvikanye? Iyi situation tutumvikanye ko Kristo ayivuga kwiki? Urazi ikintu kigora abantu benshi ga Marvin, gushikaho bashika gukubitana bakubitana rero ya makofi wari kuravuga, nuko ako kantu kabananira. Izo nguvu zo kuvuga ngo reka basi jewe ntuze n'uyatuze
hama tubaze tuvuge tuti duce bugufi tu disparese nawe disparese hama tubaze nde Kristo nk'umuhanuzi. Reka Fredda kunganire gatonyi acagira kanasongora atanga n'impanuro. Reka tugerageza mwuka wera atuyobore. Ivyo Pasteur avuze en fait c'est le fondement le fondement du foyer ya couple. Kandi igituma biba ugasanga abana b'Imana abakozi b'Imana babiri hariho ingwano seke hari umwe muri bo adakijijwe vy'ukuri. Urashobora kuba witwa pasteur witwa bishop witwa ucushaka cyose ariko udafise umutima wa Kristo. Rero hariho ukuntu abantu b'Imana surtout abadame dufise faiblesse tukabona ngo numukozi w'Imana ngo ujye numukozi w'Imana ngo tuzovuga Imana banza ugende gutohoza neza nimba Imana iri muri wewe ari yiri muri we kubera kwambara igikoba c'intama ça veut pas dire ko ari intama hariho benshi ari intare ndani ari des monstres ariko bahagaze ngaho turabibona kenshi mu masengero urumva rero hari abantu bavuga ati turakijijwe ngo tugende icambere na mbere kurongogwa cyangwa kurongora mutavuga rumwe muri Kristo ni automatiquement deux langages. Rero mufise deux langages Kristo ntashobora kububakira urugo kubera vous êtes pas les trois qui parlent le même langage. Iyo ni cause ya mbere. Cause ya kabiri no kwibaza ko mwese muvuga Kristo umwe ariko mugasanga naho muvuga Kristo atari Kristo umwe. Hariho abakijijwe mu kanwa n'abakijijwe ku mubiri ariko badakijijwe mu mutima. Rero impanuro nosaba banza mutohoze uyo muntu mwicaranye mu donc muri église uyo muntu mwicaranye muririmbana est-ce que afise Kristo wawe est-ce que akorera Kristo wawe ayirongowe na Kristo uko nawe. Rero ntitukaraba abantu ngo tubasanze baririmba tubasanze ari abapasteur tubasanze ari abaprofete oya raba nimba muvuga ururimi rumwe kugira muzotahure ko ujya bakurongoye aba ari wazomurongora a partir de là muzovuga rumwe kandi muzokumvikana. Ikindi ca gatatu nukumenya est-ce que c'est la volonté de Dieu. Abantu rero bari pressé yukutarondera la volonté de Dieu. Babona ati kubera dusengana c'est automatiquement la volonté de Dieu. Oya Imana yatugize turi différent twese kandi umwe wese ifise uwamugeneye kuba complémentaire. Uri complémentaire nanje ashobora kuba ari complémentaire na sister wanje. Ariko dusengera hamwe. Rero abantu rero hari ikintu catakaye citwa la foi. Kwizera Imana kwishoboye kukuzanira umuntu wawe. Ikindi naco la foi manque. Ica kabiri timing. Kwihuta. Hari ukuntu rero abantu bashaka kuzana Imana mu vyabo. Ati Imana naronse umugabo ndamukweretse. Oya. Ni Imana ishobora kukuzana umugabo ati akira umugabo wawe. Apana kuzana umuntu ngo ati Imana ndamukweretse ingo duhezagire. Ata. Uramuzanye rero ni vyabindi bavuga ati kukwega Imana ukabizana mu vyawe oriyo kurindira ko Imana ikujana mu vyayo. C'est deux choses différentes. Rero abantu bashaka kwicagurira ngo amabaca bahamagara Imana ngo ibahezagire. Est-ce que warindiriye Imana ico yaguteganije? Donc ni ya foi kutizera ko Imana ishoboye ni ya timing kurindira igihe c'Imana no gushaka kuvanga ibintu vy'Imana n'ivyo mu mutima wawe kandi kutarindira ko Imana ikuzaniye uwo yakuremeye. Kwe umuntu wese afise umukompleta kuri yisi ariko urashoboye kurindira urashoboye kwihangana urashoboye kwizera nico Imana idusaba ni naho amakomba yose uyu munsi ava. Ivyo bakora tubanibaza ko muri ko muravyumva kandi biriko birabafasha. Pasteur Arthur nawe mu kurangiza nk'impanuro ushobora gutanga musongoye. Reka ngira ngo ntange impanuro kandi nibaza ko anikenewe ngira ngo twaruhundi mwanya tuzoyiganire ko cyane. Yego cyane. Ni nka impanuro ijanye na fiançailles. Harya mariage yose itagize fiançailles si mariage. Kandi fiançailles zose ntizingana mariage. Fiançailles zose ntibwiza kungana mariage. Fiançailles yose winjiye mu bwiza kuca uja muri mariage. Hanyuma mariage nayo nyene
itaronse fiançailles si mariage. No kuvuga iki nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo ibintu byose by'ingorane tubona mu ngo bihera hehe muri fiançailles. Na burya kw'inzu woyubaka utayigiriye umushinge mwiza cyangwa ukayigira umushinge mubi, iyo nzu uraza kuyibona uko bigenda kose aho uzoba wubatse. No kuvuga ko rero ico kintu ca fiançailles ahubwo no musi nico dukeneye kuzoganira twumve fiançailles mbega yari kwiye kugenda gute, kuko niho hari ikibazo cose. Ni gute ku bana b'Imana fiançailles yoba aho rero biraza kudefinisa urugo rwiza rwubatswe n'Imana rw'amahoro n'umunezero. Rero numva arico nosongorera ko kandi norangirizako. Reka mpereza aho natanguriye, reka ndabashimire Pasteur Arthur, mwakoze cyane. Urakoze cyane Martin. Fredda, mwakoze, nizera ko nivyakunda tukabaronka kandi karyo ko muzokamera ubutumire bwacu. Nuko reka nshimire wewe waje urondera kino kiyago bivanye n'ivyo ushaka kwiga canke aho uri kuraca. Nibaza ko mwashoboye kuronka ibintu byinshi. Niba hari ikibazo wifuza kubaza haba mu buryo bw'umwihariko muri babiri, urashobora kuvyandika muri commentaire ati hari ico nanifuza kubaza, maze je nka kurondera bakaguha inyishu canke guhuza nabo kugira ngo ubashe gukiza urugo rwawe Imana ibashishikare kurugumamwo, ntugasambure. Ndabifurije ntimugasambure, murakagira urugo rwiza. Bye bye.